nimuhorane n'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Rukamweranda. Ahazwa Umukama. Ngo yinjire mu gisengero, Yesu aja mu vyo kwirukana abadandarizayo, ababwira ati, handitswe ngo ingoro yanje izoba ingoro y'ugusengeramwo, mweho mwayigize uburumba bw'abasuma. Kuva ubwo yama yigishiriza imisi yose mu gisengero, ariko abakuru b'abasaserdoti n'abakuru b'inama y'igihugu baja mu vyo kurondera ingene bomwica, babura uko bomugira, kuko abantu bose bari batamariwe n'amajambo yiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ngira ngo mwumvise yuko amajambo y'Imana uyu munsi yose agarutse ku gutwara umuzirikanyi wacu mu kuzirikana cyane ibijanye n'iteka ry'ingoro y'Imana. Ariko iyo ngoro y'Imana iyi nyene duhuriramwo tugasengeramwo Umukama, nkuko Yesu Kristo yaje kubivuga ati, ingoro ya data nimuyihinduriye akaguriro ariko icike ingoro yo gusengeramwo. Isanzwe nayo nyene muri yo ifise iteka ryayo, ariko iteka ritumenyesha ikindi kintu gihambaye, iyindi ngoro mbere ikomeye gose. Turaza kuzigaruka ko izo zindi ngoro z'Imana. Ubwa mbere dufatire kuri iki gisomwa ca mbere mu gitabo c'abapfiriye Israel, le livre des Maccabées, ni mu gitabo ca mbere. Ejo twarumvise ingene umwe Matatias wo mu basaserdoti bakuru we yanse guhemukira Imana, agaheza akanka gupfukamira ingingo z'umwami kuko zarimwo ukumuhakanisha Imana yabo, Imana yabimenyesheje, Imana ya Ibrahimu, Isaac na Yakobo. Akankiririza ingingo nubwo yari y'umwami mugabo imutuma ahemuka ku Mukama no ku gihugu ciwe. Twarumvise yuko yahavuye afatanya n'abandi banse guhemukira Imana, nubwo hari abandi bahemukiye Imana bagahereza amashikanwa ibigirwamana by'umwami n'abapagani, ngo bobo baciye bagenda mu gahinga basa n'abahungiyeyo, ariko kandi bari bagiye muri maki, bari bagiye kwitegurira kugwana n'ingabo z'umwami zizogaruka zikarondera guhora umwami, kuko guhakana ico gihe ibigirwamana by'umwami n'ingingo yiwe vyitwa yuko uhakanye wenyene, wanse kugamburuka mu bwami bwiwe. Niho rero bahava bakagwana intambara ikomeye gose, intambara itoroshe yahitanye abatari bake. Hanyuma mugabo barayitsinda, baraheza baratahura yuko ari Imana ibahaye intsinzi, kuko bahisemwo kugororokera ingingo zayo, bagaheza kandi bakabona koko ari Imana yahaserutse. Uravye ukungene bagwana bangana, batamyiteguro myinshi bafise nk'abasirikare b'umwami, bakabona yuko vy'ukuri Imana yabaserutse ko yisubije icubahiro mu gihugu cayo. Iyi ntambara bagwanye rero murumvise ingene yasozererewe imbere y'Imana. Yatanguye ari intambara yo gusubiza icubahiro Imana mu gihugu cayo, mu bayo, kandi irangira ari intambara n'ubundi ibagarukanye imbere y'Imana mu ngoro y'Imana. Bakaza gukenguruka intsinzi baronse, na cane cane bagakenguruka kubona bararonse ubutwari muri bo bwo kudahemukira Imana. Niko kumbure kuba Kristo nitukigwana intambara bene izi muri ubu buryo bwo gufata ibigwanisho tukaja
kumarana n'abatemera uko tutemera, nabo duhatira kumbure no kugomba gusenga nk'uko basenga, ariko tukayigwana. Ubu tujya imbere si Matatias, ahubwo tujya imbere ni Yezu Kristo. Muribuka yuko Petero asokoroye inkota akagomba kugwana, Yezu yamubwiye ati iyo si strategie y'ubwami bw'Imana, si ntumbero nshasha Imana ibazaniye muri jewe, tisubiza inkota mu bwubati. Naho yagomba kugwana mugabo, hari abamutwenga bagira bati Petero gwari rufise ubwoba, hagutumbereza kwizosi neza ngo ruteme izosi, kubera ubwoba yarajugumiye afata ugutwi ngo afata ugutwi. Yezu acarafata uko gutwi aragusubiza nyene ko je sinzi ko uyo muntu yahavuye abandanya mu mugwi w'abagomba gufata Yezu, kugira ngo yarabonye ikintu gikomeye cyane, aravuga ati ndasubiye inyuma. Yezu akerekana yuko aho hantu nubwo baje kumufata n'Imana, arasubije ugutwi uyo muntu ku mubiri wiwe, kuko niwe yawuremye, niwe yawumuhaye. Yezu rakatwereka yuko twebwe ntitukigwana gutyo. Na Paulo mwibaruwa yandikiye abanyefezi migabane ca 6 harahana twereka ibigwanisho vy'umukristo. Nta migano irimwo, nta mipanga irimwo, nta magrenade arimwo. Akavuga ibigwanisho vy'umukristo, za ngingo z'Imana, ya mico myiza dukura mu ijambo ry'Imana, nivyo bigwanisho vyacu. Kandi akanatubwira ati ntitugwana n'abafise umubiri, ahubwo tugwana n'imitima mibi iyerera ikosha n'abantu bakaza baravyura intambara mu mitima yabo. Turakeneye kumenya yuko twebwe tugwana intambara ikomeye gose, kuko dutegerezwa kuyigwanira hari yihera mu mutima w'umuntu. Burya biseruka mu migere no mu bigwanisho, kuko vyagiye biriyubaka mu mitima y'abantu, nico gituma na Yezu nko tuzirikana kuri uyu musi w'Imana, tukazirikana ubwami bwiwe, n'ubwami ashinga hariya vy'ukuri, hari umuntu w'ukuri, hamwe hadudubiza hava ingingo zigutuma cyangwa umuntu w'amahane, umuntu w'intambara, umuntu azunagura abandi, umuntu adasonera abandi, umuntu atazi kwihanganira abandi, umuntu atazi kwiyumanganya. Handi hava ingingo kandi z'umuntu azi kurinda, akiyumanganya, akarindira igihe nyaco c'ikintu cose, akamenya kugenza akoreshejwe na mutima, adakoreshwa n'itima. Hajya niho Yezu ashaka yuko tugwanira intambara ya mbere, tumaze kuyitsinda tukanafasha n'abandi kugwana bene izo ntambara n'imitima mibi. Ivyo uyu munsi twita amashetani gusa sajya yiyarura bariko barasenga gakumbagaza umuntu ngaho. Hari hayandi ataboneka, nkamwe akorera mu by'amacakubiri y'ubwoko bwinshi, amwe akorera mu masharishari tugiriranira, amwe akorera mu vyumviro n'ivyipfuzo n'amadiri menshi. Hajya hose umukristo arahagira ububasha. Ntumenya ingene igihe uri kurasenga ukemera kwambara ibigwanisho vy'Imana, ingene ugwanira abandi benshi, ingene wewe nyene utumureka Imana ikakugwanira, kandi ukayiha akaryo kuko igwanira abandi benshi, bagashobora mbere no gusozera intsinzi yabo y'ubuzima bwabo, intsinzi yabo ya nyuma ku buzima bwabo, imwe yo mu rupfu, bataha mu ngoro y'Imana. Mwari muzi ingene nka Radio Maria ikora ico gikorwa. Turafise amatemwanyaje menshi y'abantu batubwira ingene ababo basozera neza ubuzima kubera iyo samirizi. Nova mugira mutageragire propaganda, gira dusaba amahera. Oya, gira nijinza kuyarya kugira ngo mwumva amahera mutanga iyashika, agashika n'umuntu mu ngoro y'Imana.
jewe simurabona ko ari amafaranga mutanga kandi muyahagiye muri ko mukora ubutumwa bwanyu buri mwibatisimo muko mukora ubutumwa kuko najewe ndatanga nk'ubu ku kwezi ari ikintu nigiriye inama nanyi cyo guta kugira ngo umunsi natashe nzisanga utuntu tumwe twandindiriye hariye uko tungana twose cose mu rukundo. Bigomba kuvuga ngene mu ntambara tugwana mbere z'ubu buzima zitegerezwa uko tuzigwana kose zose zisozerera imbere y'Imana. Turumvise yuko aba mu gusozera baronse intsinzi bakaza kwigina Imana mu ngoro yayo ngo bagaca basubiza iteka ingoro y'Imana yari yahumanijwe n'abapagane. Biraryoshe iyo umuntu ubona yagize success akaza gukengurukira Imana, yakoze ku mugambo y'ino yakawushitsa akaza gukengurukira Imana, yabona impambwe yose Imana imushitsikanye ko yagira nka anniversaire akabona hano Imana imushikanye mu myaka akaza gukengurukira Imana, akanagura ingoro y'Imana muri we kuko ingoro ya mbere y'Imana n'umutima wawe, ni wewe n'umubiri wawe, ni wewe wese akumva ati iyi ntambwe nshitse ko iyi ntsinzi ndonse iki cyose kiza kirangutse kinyibukije ko fisi kibanza mu mutima w'Imana, kinyibukije rwa rukundo rw'Imana rwambaye hafi, akabisozerera vyose imbere y'Imana. Ababisozereye neza arabusanga babisozereye mu gacupa gusa, abandi bakabisozera muri tararara y'ikutamba n'imisi mugabo ntiyigeze yibuka uwo vyakomotseko, uwabihagarariye, uwabishikanye ngaho. Nakarokeza tubakurako kuko mu buzima bwacu two kwama turangwa n'ubukengurutsi igihe cyose mbere tubona hari ico dushitseko, bikanatuma ubwo bukengurutsi bukanatuma twicyorora nk'ingoro y'Imana tugasangira intsinzi zose z'ubuzima n'Imana, kukaba ukuninahazwa kw'Imana muri twebwe. Mu gisomwa ca kabiri mu nkuru nziza niho duca dufatira kugira ngo dusubire kandi twibuke insiguro y'inshushanyo y'ingoro y'Imana iyishika hose. Hari n'ishushanyo ikomeye nagomba ndazibasubira kugira ngo igihe cyose muzirikana ingoro y'Imana ntimwigere muvyibagira, n'igihe cyose duhimbaza iteka ry'ingoro y'Imana ko ari igihe duhimbaza ingoro z'Imana zimwe zimwe zifise nogira nti kahise karimwo amateka menshi ya Ecclesia. Suko Ecclesia bigomba ko twibuka ingoro ushobora gusanga ziri na kure yacu utazopfa tunabonye, canke mbere ushobora no gusanga zimwe kubera ko zira ahantu abantu basubiye mu bupagani bushasha batakizisengeramwo, zahindutse nk'ibi bazihinduye nk'ibintu vyo gucisha amafaranga ya tourisme, ariko insiguro yoyo ntihinduka yamaho. Yezu mu kugwanira ingoro y'Imana akayisubiza iteka, akanka yuko bayigira inzu y'urudandazwa. Ubwa mbere arashaka kutubwira ingoro y'Imana wenyene ubwiwe, umubiri wiwe. Murazi yuko mu yindi nkuru nziza aha hinda abantu ababwira ati sambura ico gisengero ndacubake mu misi 3, ngo amaze kuzuka abigishwa bakavyemba bakibuka iryo jambo yari yavuze ko ingoro y'Imana yamitwibutsa umubiri wa Kristo, itwibutsa Kristo wenyene, kuko tugire Kristo, kuko Kristo ko mu ngoro y'Imana hitwa par definition aho duhurira n'Imana. Kristo muri we niho duhura n'Imana, ni hamwe kandi agira ati ntawe uja kwa data atanciyeko, kuko muri we asanzwe arimwo akabira k'Imana n'umuntu, niho hanywanira Imana n'umuntu. Cyo gituma Imana mu gushaka gushikira abantu yaciye kuri we, nico gituma n'umuntu mu gushaka gushikira Imana aca kuri Yezu Kristo, kuko muri we nihahura n'Imana, kuko muri wafatanya Imana agafatanya n'umuntu. Hari ahandi hantu tuzirikana iryo teka riryoshe cyane ukwigira umuntu kw'Imana ni muri Bikira Mariya. Ivyo byose bikaba byarangukiye mu mbanyi ya mama Marie. Bikira Mariya cyo gituma ari gitangaza
yabaye kandi uwo aho Imana n'umuntu bahurira mu mubiri wiwe. Bwa mbere rero ingoro y'Imana ya mbere ni Yesu Kristo. Bwa kabiri ingoro y'Imana nivyo ni izi ngoro nyene dusengeramwo tugaheza tukazambarizamwo Imana, zagenewe zatiriwe kuba ikibanza c'aho Imana ihurira n'abayo, saho gufyinata naho kwamanira icubahiro. Ariko kandi ingoro y'Imana ni natwe kandi n'umubiri wawe. Paulo arabigaruka ko kenshi akabitwibutsa ati ni wewe ni jewe, ni mu mubiri wawe, ni muri wewe wese, kuko mu mubiri wawe wakiramwo Yesu ukakiramwo Umukama. Nico gituma mubona twebwe abakristu iyo umuntu apfuye ntituja kumushingura nko kumengana kumuta ni nk'ikiziga gisanzwe c'ikintu capfuye, oya, turamucisha mu ngoro y'Imana. Kiretse wenyene yaravyanse akagira ati ntimuze mumonyoze mu ngoro y'Imana. Yaraba bivuga agapagani kabuzuye n'ubushetani bubuzuye gateka naho bihatira ko umuntu, ariko umuntu wacu kuko umubiri wiwe wakiriyemo umubiri wa Yesu Kristo, Imana ikamubamwo, tukamucisha mu ngoro yiwe, na wenyene point final ikaba guca mu ngoro y'Imana. Kuca mu ngoro y'Imana nk'ikimenyetso cy'uko tumurungitse rero wala mu ngoro ya nyuma. Tugire tuzirikane hariya muri Yerusalemu yo mu ijuru aho Imana ivyagiye, aho twese turereranye igishika kuzoyibona amasomo yandi muri Yerusalemu yo mu ijuru. Ariko kurya iyi ngoro y'amabuye iba mu Imana, kujya n'ingoro yo mu ijuru igerereyemo ubunenahazwa bw'Imana, kujya Yesu Kristo nawe nyene ari Imana iri muri we iba kumwe natwe, niko natwe kugira ngo duze twinjire muri iyo ngoro twemera yuko Imana itubamwo, tukavyemera kuko natwe twemera yuko Imana yaduhaye ikibanza mu mutima wayo. Dusaba Umukama kugira ngo rero uyu munsi tusubiye kuzirikana iyi ngoro y'Imana, bitubera akaryo natwe kuko ubuzima bwacu, umubiri wacu wose, ico turi cyose kiza kirahinduka umugerero w'Imana, kugira ngo kuri wa munsi tuzosozera ubuzima bwacu hano ku isi dutahe ivy'ukuri twinjira mu ngoro kwa Data